icambere nyenshora mukuru w'igihugu yashingiyeko kandi akaba gihuriza ko nandi bakuru b'ibihugu bose bagize ishiramo rya EAC n'amahoro n'umutekano. Guhera umunsi igihugu ca Kongo cinjiriye muri EAC biyemeje yuko atagihugu coguma kirimwo abantu b'abagwanyi kitarimwo amahoro. Ico kintu rero nico nyene cyubaye mukuru w'igihugu yashize imbere. Ivyo rero bakaba ariko barabikoreraho kugira ngo mukamuzi ko wanashaka hari amatora mu gihugu ca Kongo mu mwaka uza, bakaba bashaka yuko ayo matora azoba igihugu gitekanye. Ikigira kabiri nyaco rero yavuze muri iryo jambo nikijanye no kwitaho ugwaruka n'abakenyezi. Bakaba rero baganiriye bakavuga ko bagiye gutegura inama idasanzwe y'ugwaruka aho ishobora kubera mu Burundi canke kabera mu kindi gihugu, ariho kugira ngo ugwaruka ruyage na nyene cyubahiro kubijanye n'imigambi ugwaruka gukora kugira ngo ruteze imbere ibihugu rusanzwe rukomokamwo ariko nishira hamwe ryose. Ikindi n'abakenyezi nyene cyubahiro nkuko yari yabivuze muri iryo jambo ico gihe yavuze ati mbega ko abakuru b'ibihugu iyo bahuye mwishira hamwe ry'ibihugu vya Afrika canke mwishira hamwe ONU ni kubera iki ico gihe ko abatambukanye abakuru b'ibihugu bahura mbega muri EAC ntivyokunda. Ico rero bakaba ariko baragikorera kugira ngo nk'imigambi abatambukanye b'ibikuru b'ibihugu bakorera ko mu bihugu vyabo babikore mwishira hamwe ryose. Ikindi bemenaje nuko ururimi rw'igiswahili n'igifaransa ari indimi zibiri zigiye gutangura gukoreshwa mu ishira hamwe rya EAC. Ibindi bagiye guteza imbere nibijanye n'inyubakwa, haba kubaka amabarabara y'indara canke amabarabara y'ikaburimbi kugira ngo vyorohe ko umwene gihugu ava mu gihugu ciwe aja mu kindi ngaha mwishira hamwe.